ntihagire usubira kuba inyoshambi y'indongozi. Burya hari n'indongozi ziba mbi kubera inyoshambi. Umuntu iyo bamuhaye ahantu hari amarya ukaza wumva bagenzi be bose bavuze ngo ukabura ico wimarira ntuzoduhamagare, mbere tugiye guhindura n'akabare, ubu tuzohora tuja hazimvye kuko urarose. Baba bamubwiye bati genda wibe. Ivyo biriho birazwe. Ntimutubere inyoshambi. Muraza muvuga ngo renganya ngo iki kibanza gugihe ngo abiwacu ngo ntugihe bariya. Ugasanga kubera muri benshi mwebwe indongozi nazari nke muratamuka tunesha tugahava duhengamira ku iwanyu. Ukumva abakubwira ngo uru rubanza rurureke. Kubera ari batanu bakubwiye ngo rureke ugaca uruheba. Nagira nsaba bene gihugu bose abarundi bose ntimutubere inyoshambi. Ahubwo nimuduhanure dukora ivyiza dukoze ibibi mutuvume naho tuzoba tuvukana. Abarundi bavuma indongozi ikora nabi ntimutubere inyoshambi. Kuko hari abaduhanura kurya ibiturire, bakaduhanura kwiba, bakaduhanura guca imanza za ngondagonde, bakaduhanura no kugorama ikimanza ndetse no kwirengagiza imanza. Hari ababiduhanura. Abo bose babiduhanura nagira ndababwire bageze ngaho. Kuko narabonye itegeko rivuga ngo guhanwa ubutaga igiturire n'uwakiriye bazoregana gute. Bazi ko bahanwa bose bazoregana gute. Hari abantu bakubwira ngo emera urya iki giturire ngo siho uzobukiri. Ngo ibi byose bizoba atariho kiri ngo gende ukikoze ngo ntangorane. Gushikaho utarya igiturire bamwita umumenja. Murazovyumva baravuga ngo urya ngo niyo umusavye akanta gukorera ngo ntagagukorera. Naho ugomba kurenganya abantu uri kumuhanura ngo urenganya abantu. Indongozi nagira ndabwire mwabaye indongozi mubona ni murinde kuko muri indongozi umugabo mu rugo arinda kaje ntatinya ni mube abantu barinda mudatami kwijambo abo baza kutubera inyoshambi ahubwo tuze turabashengeza. Je nta muntu akinzanira insaku kuko arazi ko ntozakira, nta muntu aza kunyosha nabi je kuko arazi ingene meze. Eshi indongozi zose zomera uko hamwe ata muntu numwe azogaruka kubakwega babakwega gukorera nabi abene gihugu.